Ndakoze cyane. Ndakoze style yawe. Iba ita 0 km. Iyi netwa la muyaga. Murazi ko nkunda ibintu kubera mutama si benshi. Munanianza muranangwa. Imirori jana ngo hawe umusaza. Oya birese hebyo. Banakuya banatengeneza umviriza ndababwire rero. Ni yebo kwa yebo banakuya banatengeneza concert bakaza ngaba banaorganize icinjira muri ku muryango njo banapata umusani gani batsampatera Hagi miliyoni jana nani yerekana nani reka akora gashasha akora ko twari tuzi ubiriza oya nibaze wabeshe njo mana mubonye NATACHA na turi ari nka posta cyangwa muri rivyo ni muhi uraze aba underground bashobora kuvuga ati naka yaronsuku nanje nzokora oya Djihad sindamubona tugiye tu video mabonye tubiri posinzi naranditse ndamubwira waje mu Burundi kandi kenshi aza ndi mu Butaliyano ndi hanze kwanza nari muri Belgique urumva jewe ukuntu nsanzwe unkunze ndibaza murabizi ukinipenda mayo muda ndakwereka urukundo urumva yaranyeretse kuge kwa barundi nyene je ndagupostinga je ndumuririmbyikazi wa mbere ungiri akantu uvuze gusizina rya NATACHA ukarivuga neza ndaposta sindaba ati kubera mfise account niniya ndagupostinga sindaba ubujuju wagize kubera wavuze NATACHA vuga ko mfitiye urukundo ukabishira ahantu reka nanje posting urumva rero Djihad sindamuzi sinzi ko ari muremure ni mugufi mbona kuge nyene n'umuntu mwiza cyane yaramvuze ndaryoherwa kandi je ndakunda abantu batwenze urazi ko nanje ndatwenza rimwe na rimwe. Yes, my people, abakunzi ba Star TV, I'm Starboy the Ship. I like to support everybody. Now turi mu kibanza cyiza cyane ni Aeroport International Mekion Dadaye bibuga cy'indege neza na neza hano ko twaje mu bikogwa ngo twaba tubikora misi yose turi mu kibanza aho twaje novuga yuko gutegera NATACHA Nk'Umwamikazi mu baririmbyikazi dufise Queen of Stage da Derege ni byinshi amaze gukorera igihugu ni byinshi amaze gukora nabantu benshi amaze gufasha batandukanye neza na neza kabavuye ahantu bita muri Italy murabizi ko gufata indege ni nko kuje mfata Nyakabiga vire cy'ibitoki. So uno munsi rero twagiriwe ibakwe nk'abamenyesha makuru abo twazananye ni benshi batandukanye ariko nanje ndi muri abo benshi aho novuga yuko twaje kumutegera n'umurundi kazi wacu dutegera abanyarwanda tukaza turi benshi na NATACHA Nk'Umwamikazi tukaza turi benshi ariko kwa NATACHA biba bitandukanye nabo banyamahanga kuko kwa NATACHA aba ahantu tuba tumerewe fresh tuba tumeze neza unasubiye inyuma ugendura mwenyura apana vya bindi usubira inyuma ushavuye ariko ukaruhira gupostinga ikiganiro. My name is Starboy the Ship. I like to support everybody. So icyo no basaba gusa mukurikirane ngene ngira ndabereke ukuna shika turanashika no muri hotel kugira tubereke haza gushikira neza na neza hariya nyine murabizi hotel Kebedira Kitanganika. Thank you so much band kama turi kumwe na Foden ariko aramfasha amasanamu meza cyane kora subscribe rero kugira dukwize 50 byaba subscribe kugira acenda bakora akantu nzobagira akantu kaga surprise n'umwakwiza 50,000 subscribers ne ibintu bizameze fresh. Mambo. Asante. No surprise. Merci. Welcome back. Asante. Now welcome baby. Ni sawa. Yeah, wanabaona. Asante. Na mimi na wamisi sana. Kusesekara mimi nipo mama urahawe ikaze karibu mu gihugu cy'amata n'ubuki mu gihugu cya ndakoze style yawe iba ita 0 km. Iyi netwa la muyaga murazi ko nkunda ibintu kubera mutama si benshi munanianza muranangwa hariya bwatube mu nzira okay murakoze baranu heza turabesha makuru barakisho bagiye NATACHA bipange ntacyo bitwaye bipange ntacyo bitwaye NATACHA urabona yuko yamaze gushika i Burundi ibintu byose ni sawa
Natasha abamesha makuru bariko baripanga kugira bamuhama. Uyu nani amaziwa yangu. Nibiki? Bora kunda mabe. Erega mora mwigisha kugira muchomeke. Bitu ya muzee. Bitu ya muzee. Nundagira chomeke. Nindagira chomeke. Ari hejuru na chomeke. Chomeke. Awe yarabizi uyu nangorana. Okay. Murakoze. Okay, sawa. Aba mikro yose yakwiye. Aha, aba mikro ari Natasha turaguhaye ikaze mu gihugu cy'amatara n'ubuki mu iwanyu i Burundi. Ndashobora gutanga aya mashugwe. Tanga amashugwe. Ego. Amashugwe ashaje. Muhira. Voilà, avant tout imbere ya byose turatanga ikaze kuguha ikaze Natasha mu Burundi i Burundi. Ariko abantu bashaka kumenya kwanza uvuye he, wari he, keshi ugiye ntusezera ariko ugarutse turabimenya why? Ngene kwagenze. Okay, naora mu Butaliyano. Murazi ko ni muhira nawe nyene. Ego naora mu Butaliyano. Okay. Wari muri vacances, wari mu bikorwa vya musique, wari kuramukanya na famille cyangwa si ibintu byo kuvuga ariko ni ibintu byiza muzobona muri umwaka uza. Ni ibintu ndiko ndakora. Ni projet z'umwakuza. Uno munsi uje Burundi ningene bakwakiriye urabona ko bidasanzwe. Murakoze kwanza. Murakoze cyane. Voilà, ndashaka kumenya ni giki rero uzaniye abarundi by the way. Murazi ko Natasha bafise ibintu bishasha iminsi yose. Icyo ndabazaniye mugira mukibone. Je sinkunda kuvuga ibintu bitaraba. Kandi Natasha avuze ikintu kiraba. Rero murindira. Turindire mu kugenda wari wavuze ngo harakano gato mu ndirimbo yanje nabagiye gushiramo. Nako nyene. Giye kugashiramo. Ego. Ariko ngira ndagatware kandi. Ejo mfise urugendo. Mwijoro. Ukuvuga ngo kakano n'ubundi karakuba. Oya. Naragakuye ariya kubera ego. Naragakuye mu Butaliyano. Ejo mfise urugendo. Tugiye na manager. Nehe wumvi. Muri Afrika. Nahanyene gusa muri Afrika ya. Ugende turabandanye. Ego. Urimo baririmbyi kazi novuga yuko gufata rutema ikirere nko gufata ville Nyakabiga. Ariko cyane umva shaka kumenya kino kintu. Amina. Izina Natasha aho usanzwe ushikira mu gihugu cy'Ubutaliyano neza na neza gace usanga ushikiramwo nk'umunyamwuga cyangwa nk'umunyamuziki. Izina Natasha rivuze iki na cyane muri kariya gace akunda gushikiramo. Ndibaza ndumu artist ahantu hose mbandi baba bazi ko uyu n'umuririmbyi kazi ava mu gihugu cy'Uburundi n'umurundi kazi rero ahantu hose ari Natasha aba ari Uburundi kuvuga ndumuririmbyi kazi ya abafana benshi bamaze iminsi bakwidogera bamwe bafana ati Natasha aratunyotiza cyane rimwe na rimwe aratunyotiza ku buryo tumubura ku marezo sociaux ku marezo sociaux tumubona 1xbet koresha nicyo nubone ibintu byarahindutse esiganira buraho sio bitch umuntu ariko aravyibuha aca yirabura urumva rero abafana icyo ndabemereye ndibaza nanduzi ibiri ibintu biraje hari amakuru twaronse ko Natasha agiye mu bigo ca Italy ariko arandi amakuru avuga ati Natasha baragiye kugura parcelle hariya inzo sanza bamo si parcelle peut-être ni inzu ariko bisa nk'ivyo nicyo gituma nababwiye mu mwaka uza ndababwira n'ukwezi ndibaza mu kwicumi muzombaza muzoba mumaze kubibona si bisa nk'ivyo si bento Natasha abantu bumvise ko bashobora kuca bagira ubwoba ati kwagutse beramaze imisi azaracishamwo ubu tugiye kumuburagiye kwibera mu mahanga. Oya je ndakunda mu Burundi murabibonye kuva kera ni just kubera mfise abana kandi ni muhira n'umugabo ava hari nyene ndibaza muhira ni ngaha ndakunda cyane hari ibintu by'amatelefone byimwe mu minsi heze bya iPhone bukiye mu gitondo nawe tuja muri magazi ivyo navyo nzi ariko telefone irazimbutse kwa Natasha jewe Imana yaramezagiye kandi si bento zibiri ni wanje na wewe waratakaje telefone nawe canke oya just shora gutakaza telefone ahubwo ndayitanga ile ingine nipatie na ndayizi we ona yaraje urumva rero urazi ko ni telefone shasha ndi hariya mnegeza kuyigura namara yuwanje kujya nkuri modoka kujya nkuri muzu sio bitu impamvu kino kibazo kubumbure kigarutse reka tuce tukicishamo naco bitwaye iPhone
15 Pro Max igeze ku madolari ku ma euro igihumbi n'amajana 200 arenga tuyashize marundi ni hafi miliyoni 5 uguze zibiri ni miliyoni 10 ni parcelle ni miliyoni 10 miliyoni 10 nizo zarishwe mu kuja kuraba mushitsi aheruka ngaha de Ben abantu benshi barabifashe barabifatanya ati niba natashobora kugura telefone miliyoni 10 abandi bagafata miliyoni 10 yari kubari ngana ari kumwana ikado kubera niba tuvuge nabi urumva rero yaragiye baramwivye nivyo ariko amanire mashobi ariko waje nabiyo nangora kuva muri Hit Top TV ubwami bwagutse bw'abatana ningwa tusigera tunanirwa Kristo twigirishije nta nagazo twigera tunanirwa Natasha urabereye kwanza kuri iyo style nivyo iyo style tuyita amazero ngaho amazero ariko jonda ya magala la hewa la muyaga reka ntangurire ngaho kuri ayo matelefone nyeba ko reka kuraba hasi weye ariko ararabira we tugani songa ari katikati gerageje kuraba igiciro cy'irya telefone novuga ko nari mu bantu ubu rero muguma muri irya telefone natanguriye ngaho ndaca mu bindi nari mu bantu ba mbere novuga yuko nabanje naje kubishikiriza ndabipostinga mvuga ko Natasha ikintu gikomeye cyane kigugwa amafaranga menshi cyane ariko ngerageje kuraba nanje nta kuntu no gurisha nkaga parcelle nkaraba kungene nanje no guri irya telefone ni amafaranga ivyo nivyo wawe sinokubwira ariko nta muntu yo gurisha parcelle kugira gure telefone oya nuzo bigire guke ofuma tuguterera siko ya sawa abanyarwanda bari ngaho bari baje mu giteramo cha debate ariko rero ikintu cyaje gutangaza abantu benshi cyane nivyo hariya mu Rwanda hari abantu bamufana Natasha kandi bakomeye bafise amazina gerageje gato kuri Amagide Black yarasho gutanga video aho yavuze yuko je ndakeneye kumubona Natasha ico nshikana kuri Natasha nojyoherwa cyane hacakurikira uwundi ariwe Djihad nawe nyene arasuye avuga bana mimi Natasha kabisa ni birefu ariko ikintu dukeneye kumenya ni kimwe Natasha nani Djihad yaraye kuri Club Dilac mbe yararishe amafaranga ariko ikintu kica kiza ni ikintu kimwe chambre yarayemwo ni chambre ikomeye cyane aho atamuntu numwe yofa gutora irya chambre Djihad atari itegeko rya Natasha yarayemwo tushaka kumenya vyagenze gute ni Natasha wamugiriye akantu nta mafaranga yarishe Djihad urumva reka umvirize Djihad sindamubona tugiye tu video mabonye tubiri posinzi naranditse ndamubwira waje mu Burundi kandi kenshaza ndi mu Butaliyano ndi hanze kwanza nari muri Belgique urumva jewe ukuntu sanze unkunze ndibaza murabizi ukinipenda moyo muda ndakwereka urukundo urumva yaranyeretse kuge kwa barundi nyene je ndagupostinga je ndumuririmbyikazi wa mbere ungire akantu uvuze gusizina rya Natasha ukarivuga neza ndaposta sindaba ati kubera mfise account niniya ndagupostinga sindaba ubujuju wagize kubera wavuze Natasha vuga ko mfitiye urukundo ukabishira ahantu reka nanje posting urumva rero Djihad sindamuzi sinzi ko ari muremure ni mugufi mbona kuge nyene n'umuntu mwiza cyane yaramvuze ndaryoherwa kandi je ndakunda abantu batwenze urazi ko nanje ndatwenza rimwe na rimwe n'umuntu avuze ikintu uratwenga ndapostinga ndamubwira ni waza cyangwa ni twabonana tuzoramukanya rero kuramukanya rero yaraje mu giteramo arabinsaba arambwira ati Natasha ndiko ndaza mvuga wa ntugya mahande gyama kwa Natasha urumva rero ni modoka yari kuza nari namuteguye ni modoka ndamubwira ucuwinjira ni mu modoka yiwanje uje kuri aeroport rero sinzinzira yaciyemwo kama ni andege siwe urumva me Djihad ndamukunda cyane sindamubona ndibaza nitwabonana tuzogira ibintu byinshi kubera muri iminsi nyene ndibaza uyu mwaka ndashobora kugenda cyangwa umwaka sindabimenya aho nyene uko turi kwa Djihad yarasiga ijambo ati abarundi mugubana urukundo wo kwakira neza abashitsi iwacu naho muzoza gutera ariko barabizi dufise urukundo vrai okay ati ariko ntimuzo kwigire mushira mutwe yuko abanyarwanda tuzobakira nkuko mwe mutwakira ivyo nivyo wabo kugiye nkora byiza abantu bakamvuga nabi mu ba journalist mu baririmbyi mu bantu tubana urashobora gukora ikintu umuntu akibagira rero twebwe abivuze uko jewe sinzo mwanga Djihad cyangwa ntangi umunyarwanda wose ari mugenzi nzomwakira ari umuririmbyi akomeye nzomwakira bashaka bakire nabi wabo ari sponsor nzoyitanga bashaka bakire nabi wabo bashaka bagire oya
je kuri jewe cyangwa nobwira kubera urukundo dufise twebwe abarundi nta numwe yo tubuza rero ivyo yavuze we yarabivuze ariko amenye ko ndamukunda yangagikunda cyane happy birthday to your beauty girl d'abord ngira mbandanye bazi kibazo ndagwifurije kandi isabukuru nziza umwigeme wawe yes kenshi amapost aragaragara uko bagupostinga ariko umwigeme wari ko arapostingwa cyane na cyane ko yarasangwa afise isabukuru nziza yarafise isabukuru nziza twaramupostinze cyane ariko numva shaka kumenya kino numva shaka kumenya mbega Natasha avyakira gute muri we mu gihe abonye umwigeme we ariko arapostingwa cyane jewe ndabikunda ahubwo we niyo adabikunda Leila urabona Jure ndashobora kumuposta uko nshaka petete niyakura azombwira mama no stop urumva rero n'umukobwa azi kuririmba neza si umonyana yo kwimba kama Leila rero aririmbye uvuga wow urumva mora ndabimushiramwe rimwe na rimwe anakuririmba nga unayakumna si bench ariko aririmba neza kandi nakunda ibintu byo kumushira muri Instagram Facebook kiretse afise anniversaire waramwemereye agashimwe karihe wasanzwe abo wa mbere cyane ku ishuri ngo nanaciye ubwenge cyane ya agashimwe ko bakahari unataka nini twinjire muri industry musicale gato murakoze ya ubwo ukora iki kugira hazoboneke abandi ba Natasha benshi nkawe ko imyaka irikira gute iriko vraiment kandi iriko raja umva abaririmbyi baraza muramubibona umukobwa akaza bamubajije ati ese umukobwa wobona cyangwa umuririmbyi wobona ko ririmbana ninda ati jewe ngaha mu Burundi no jewe naka wo muri Uganda ukamuraba ukavuga je nari kugufasha siko sabaririmbyi kazi sabakoga gusa n'uduhungu turirimba tugiye tu underground turaza bakamubaza kandi tufise abahungu baririmba abanyene bakuze urumva akaca avuga ati oh jewe oya zogenda muri Kenya Nigeria shikira Nigeria Natasha narashika muri Nigeria woko nafundaga urumva rero ugaca usanga muri 2 ans imyaka 2 nibaganye batatu bane urumva rero umuntu ariko araza asonera abakuru biwe tumufashe kandi barabizi ko Natasha afashe je narafashije abakobwa benshi mu muziki n'abahungu Natasha dusanga abasozera ikibazo gusa twashaka kumenya witwa la boss la bamba la nama la namba sorry byose biri molani sawa byose biri molani kila kitu ikibazo kigufi cyane abantu benshi bari ko baridoga cyane abarundi ati nta my space mufise like shaka kuvuga arena nini ishobora gukora igiteramo imvura naho yogwa ntihungabanya abafana Natasha nka la boss nk'umunyamafaranga wacu dufite kuko warigeze no gupostinga ati ngo je rimwe na rimwe ndafise isura isa n'amafaranga naho mbwira baruka amafaranga umviriza icyo kintu uko uvyumvira ko gutyo icyo kintu nari kukivuga ni kubera gusa bitemerewe ariko ababizi abakuru barabizi ivyo muri procedure zo kubaka arena sije gusa n'umugabo wow ariko no barazi aho byahagara si vuba ariko sinabivuga ko mais urazi ni gushima warigeze kugira domande yo kubaka oya reka navuze aba umuntu afise ubwenge acamenya ya turi mu Burundi tuzokora ivyo dushoboye ni igihugu cyacu turagikunda ivyo dushoboye tuzobikora ariko ubuzima bwiza turabufise kandi hamina Hanze mu gihugu cyawe cy'amavukiro ama vuba cyane nkuko ego baragutinya reka mvuga izina mbwira aho bamuhagara Diamond siwe ubu aduserukira basi tuvuga uremere ibihari muri aka karere oya mvuze iwabo tegeza kubera no muri competition ego umviriza utegeza kwitegurira uri umuririmbyi akomeye na Fari Pupa ikishasa niwe yitegurire konsere yiwe kubera mu gihugu cy'iwawe ari ukuntu bagufata ubabwiye jewe Natasha imaya mahera bavuga ati no ofuma tu amagara naka rero je naravyanse murabizi tuzokorana n'ushaka naragingozi barama mahera yiwanje sava babonye ko Natasha kubera abantu bankunda mu Burundi ni benshi je nyene ndikunda urumva rero murabibonye abaririmbyi aho mvuye mu mashira hamwe baca bidoga abaririmbyi amakonsera abaye naka ni yaririmbye kubera iki jewe turavugana ari make ari menshi ariko amahera ari hage twibiri banga riri muri 1xbet urayipromotinga biteye ubwo kubera harimo amahera ubetinze ariwo amahera nimora mubibona
rero gukoresha code promo Natasha irimo mugisha jewe kubera ndongamwe amahera ndayikoresheje ndaronga kugenyera abandi baronga urumva code promo Natasha irimo mugisha bayikoreshe cyane reka tukwifurize watubwiye yuko ubu nyarere tusubira inyuma twitege kandi kugaruka cyane une semaine ariko une semaine ucurindira une semaine yindi yo gukora kaka jambo dagatwaye kare kaneno kubera umugabo wanje akunda Twitter yawe singoranya bakugindi gabanuka ba followers Twitter yawe sinzi umuntu ayikoresha ni manager muzomubaza je nkoresha Instagram na Facebook reka tukwifurize kandi narumvise nabige vyama blue bujya blue stick canke kuba verified araho biva kubera sinzi ukuntu bari ha ukuntu bagira urumva ejo kavuyeyo nimuzombazi je nkoresha Instagram TikTok naho nirimo na rimwe no munsi nashize indirimbo y'Imana niriko kwa Leopoldo n'umupira wanje urumva je ni Instagram Facebook Twitter ni manager wa mapa reka tukwifurize kuruhuka neza na bon appetit ariko mumeze neza nawapenda sana merci sana sawa mugume mushigikira umuziki w'u Burundi mubaririmbyi bose kama ni kubanura murabanura urumva umuziki turi nyuma utanga ama interview cyane kenshi ushitse kuri aeroport ariko oya ni muki umviriza misi kama rafu ndio ananificha mundondere direct munanzikia basi chini chini ni rafu enda mucinja ariko mushigikira umuziki w'u Burundi sawa aba bana bakiza munabambia umuziki nuko niyo muri aba journalist unasikia kugira dushike kure muziki unarudi nyuma uriko rasubira inyuma kandi Natasha niyo kora wenyene cange nakakore wenyene urumva baza ari benshi abanyamitayi bazoza pole kubera mu Burundi kugira umuntu yikure amahera imiliyoni 100 ngo hawe umusara oya birese ebyo banakuya banatengeneza umviriza ndababwire rero ni yebo kwa yebo banakuya banatengeneza concert bakaza ngaba banaorganize icinjira muri ku muryango njo banapata umusani gani batampatera hagi miliyoni 100 nani yerekana nani reka akora gashasha akora ko twari tuzi ubiza oya nibaze wabeshe ndio maana mubonye Natasha naturi ari nka posta cyangwa muri review nimuhi uraze aba underground bashobora kuvuga ati naka yaronsuku nanje nzokora shike oya biga sivyo kandi sivyo nabo nyene barabizi mu mutima umviriza nikubya nyene oja hariya ukambwira ati Natasha tuganiza ikintu ndagiye ico tuzokuramwo nuko nyene zana yiwawe nanje zaniye yiwawe showbiz igihore unangara kana mutu moya reka tumubona gake ego shana mimi nawapenda sana siku mingi na mabizu ariko ninaanza nzozungu